Inshuti mukunzi butunzi bw'umutima wa Lolilo utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwanje nkunda ndagwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho kurikiraniye kijya no kiganiro canke bivanye no mwanya urabiri no sanamu ryacu nkuko usanzwe bizi rero ino yitwa The Real TV Show. The Real TV Show nako mereka kuzanira ibintu bimeze neza cyane urabizi yuko nakweretse ama performances agiye atandukanye umukozo wa Award aho bonye abantu bagiye batandukanye bagiye barakora ibintu bimeze neza cyane narako mbere yuko kuzana ama interviews agiye atandukanye turi mu kwezi kundi niho mwari mwasavye yuko noza ndabaha ibintu bimeze neza cyane rero narabemereye yuko ndabazanira ama interviews ameze neza inyuma yuko Landry Promoter yishuye Simbizi asemavumba Simbizi twarashoye kumuraba kugira ngo dushoye kuyaga ibi nabiriya urabizi neza yuko Simbizi numwe mu bantu bakurikiranira hafi entertainment y'u Burundi inyuma yuko yigeze kuvuga yuko abarimvye twita aba legend atari aba legend mu nyuma akaboneka aza kuvuga yuko batari muri Primusic irikira hatorera amasashe mbega vyifashe gute komenga arahindagurika wewe witeze yuko Simbizi aza kwishura iki nikaze cyane kuri The Real TV Show yambu cyane nduwarugira mwene habona imana wawe wasururu wawe nombatse so bimenyamu igihe uzosanga ugiye gutora umukobwa usange ni muje kawe ariko meze neza igihe cyari cyari kinini hatari gitoyi cyane kuva kiriya gihe mu buzima bwa Simbizi muri entertainment hari ntiabuzi biro nkabingahe nongeye kuri munini ariko nta mugambi wo kugabanya mwakino gihe maze imisi ndikunda kurekera post zawe cyane nko kuri birthday ne imisi yagira agenda bagiye baravuga yuko mwino misi udatora usanga ko mu kanya uri kurajya kagori ugasanga umwembe bacaravuga ati afise inda atari na ndunda ho nta ngorane kabisa kubera umuntu agikwanze iyo biboneka yego jewe vraiment for real ndashima intambwe tugenda dutera aho tugenda twavansa aho umuntu yari ejo aho umuntu yari ahagaze ejo ntagihagaze hajya kandi sukwideplasa mu kunyerera oya twaratambutse turatambuka twava kandi tugenda tuja heza yego ubwo duherukana mu kiganiro twakoze kimwe mu kiganiro ubona yuko gushika no munsi naho naza mu gatondo ngiye mu mirimo ubona yuko nkibona commentaire hari amwe mu majambo washoye kuvuga uvuga yuko barimvye bitwa aba legend abarundi bakunda kwita aba legend wowe utababona nk'aba legend urasigura n'igituma utababona nk'aba legend ariko bamwe mu bantu ntibavyakiriye neza muri commentaire zishika ku bice 80% canke 75% bagiye baravuga bati Simbizi kenshi urakunda kuvuga nabi Big Fizzo nta nibiganiro bya ushora kugenda utavuze na Big Fizzo bikananira na kuvuga byiza mu gihe hari byiza yakoze mbega ubwo ntihoba hari izindi mvo canke umwishimikiza mu kugira ngo ivyawe bivugwe cyane ivyanje bivugwe cyane gute kandi je mba ndamubajijwe nka urumva ko ari umumbajije kandi umumbajije oya waramudikarekare ubutegeza kumumbaza nusanga wamumbaje sinigeze ndabukubaza umviriza jewe impamvu nakubwira iryo jambo legend ni ikintu gikomeye cyane rwose sivyo jewe n'imiburiburi umuririmbyi je no kwitare legend muri aba bagihari wagihema Lolilo ariko ni generation ya Fariaz kuko bimwe Lolilo n'umulegend kubera arafise ibintu arafise ukuntu hariho image runaka sinzi kwibuka ibihe vyiwe hariho notoriété runaka yabaye créé kubera Lolilo je ndibuka niga kuri lycée de Lac ngiye kuri bimwe batuga tugende ku expose amaki hari ukuntu navuga ati kumva mu professeur yatwigisha madame Anezi ndanamuramutse yambare karakaraba ati tu fais du Lolilo tu vois yari mu baba mama wo mukinanira urona mama nyine mama biyubashe mais yarazi Lolilo uravyumva bisigura yuko hariho amateka mwamwe twadukwiye kuza turavuga urumva umuntu yitwa legend ari amateka yanditse bro bazo kubeshe umuntu ba legend uri icon ni kintu ntibagirwa hari amateka yakoze Lolilo ni umuririmbyi wa mbere yagize yagiye hanze muri n'urungano rushasha turekanye nabajya bakera indirimbo zabo n'ubuzikivuzwa mu zijana ni n'amagenera n'urunganwe rwose rugenda ruza n'urunganwe rwose uramutse indirimbo zacu ya Miss nakubitwa muri karaoke bakaryoherwa indirimbo za kera ziravuzwa baga n'abaleje barasize ibikorwa biri legendaire urabyumva benshi nabo tutazi hari indirimbo z'abaririmbyi twumva muri karaoke zikaturyohera mugo tutazi abahotewe bazo tutazi abaziririmbye ziye n'indirimbo zi legendaire zamaho zibihe byose rero nukumenya none dufate nk'amateka ari nk'amateka Lolilo ya créé azokwamaho urabyumva urabe ma video moderne Lolilo yazivumishije zishasha ibintu bitari bihari
Okay. Lolilo niwe siduye yagenda akarondera ama location ivyo kurondera ama location Lolilo mu rurimi wa mbere yakora ama video azimvye akiri bikigwa rero uko kuri tukuvuga ariko inyuma ya Lolilo hari ibikorwa bindi vyakozwe na bafarias ku bantu bibaza rero ikibazo canje kiza kubera ko ikibazo canje kiva muri za commentaire bice 80% nakubwira kubibaza yuko kumuvuga nabi sindamuvuga nabi kuri bro sindamuvuga nabi mvuga kuri kandi ukuri kubabaza ku murundi kwitwa igitutsi. Okay. Wala. Okay. Namba nawe ufate yuko ukuri mandiko ndavuga ari igitutsi. Sawa? Kutukana birahanwa n'amategeko. Okay. Namba ari singe ne bavita mari numbazi bira n'amategeko birafise amategeko. Hari umuntu umwe urigera wumva ngo yanyitwari. Okay. Kubera arazi ko manavuze ukuri. Mugabo hariho ukuri kubabaza. Ku murundi rero ukuri kubabaza kwitwa igitutsi. Empointre ntuzoje gosha droite ngo umungu aratukana no umungu avuga ukuri rero mvuga hari gero mvuga ukuri ugasanga mvuze ukuri bana agashinge mama imeingia kubwa uvuze ati amafaranga banditse kanza bati ego iriyo SIMBIZI twagiye hariyo kibwe mu kiganiro nyene twakoze après ikiganiro wakoze bivanye n'amapost yagiye urakora aho Landry Promoter yavuze ati iposti wewe wakoze uvuga yuko ari karisabira ari kara sije nayikoze niyo nyene yandikiye ati side ya papa ni umuntu abare mu makazi bavyeyi bivugwa yuko kwisabira ari kugahabwa bivanye nuko uhabwa kubera ibikorwa atari bibi bamwe bagera babivuga we yavuze yuko post yawe waciye ukora ahubwo yatumye yamwubakiye brand yego ndabizi neza je savais je byari bibabaje kuba ashobora jewe nari narahiye ati nta Landry Promoter yakora 50 na brand yiwe negative fuma ngerageza ndabe yuko haba valeur ajoutée ariya nerekane uno muntu amwe muduga urumva c'est vrai hari ahantu winjira hari ahantu ushobora kwinjira avuga uti aha naho no kwinjira gratuitement. Okay. None ejo simaze 2 jours ntonda ma formation muri Nations Unies baza ko ari amahera bama no mugabo haro brand runaka ndiko ndakrea uravyumva kubera bro ibintu byose uzowumva ama recommandation yama ashingwa amategeko yamasohoka nuko hari abantu baba bicaranye bakagira ivyo bashikirije hama ivyo vyimviro bakavyegeranye bikavamwe ingingo za gufasha abantu rero ingwane dufise jusqu'à mena hari abantu bagenda kutwicarira ahantu sibyo hari abantu bagenda bakicara ahantu dans ta place batazi n'ivyawe ugasanga ingingo zishobora gufatirwa aho hantu ni ingingo ziwawe mugabo kubera wewe utigeze uje ugende kwitangira ikiyumviro ciwawe bakacasoka ingingo zitagufavoriza ahubwo zagiye kuvugwa sanga umuntu yatanze ibintu atazi bavyumva ko ubu bari muri campagne yo kugwanya ama fausse information uravyumva. Okay. None wewe ugasanga wewe ni nama iraba wewe mugabo wewe utarimwe aho uragenda yo gratuitement. Okay. Kubera ubuzi neza ati ndagiye uravyumva ni nk'umushikiranganje yavuga ati ndabakeneye ejo baririmbyi mwese ni kuneza yanyu mubo baririmbyi batazi yuko bari batanze emwa abaririmbyi bari biyemeje yuko panda emwa indirimbo zose zo bazamaze kwandikwa muri OBDA kubera hari hagomba hazi ingingo yuko ububare bafise ama hotel nibiki bazuza baratanga amakori kubera baravuza umuziki byaravuzwe ariko ntibyagira ntibyavuzwe je iyo nama nari ndayirimwo naravyutse ministre information atari yukuri sa oya mvuze tarabarimvyi batabizi gushigwa mu ngira sa bari bavuze ko bagyoga bige gushigwa mu ngira yuko abaririmbyi bazoza barahabwa ego none bazohabwa indirimbo yawe itanditswe. Okay. Leta irakubwira ati ikigo cyacu cyitwa OBD ikigo cy'igihugu kigiye kwakira ivyo bintu wewe ntutwaye iyo ndirimbo bari yuko OBD ishobora kubihembwa kandi atakazi none ihinga akazi gute kandi bwawe simbizi none baega banyene bahembwa nyene kubata amafaranga binjitse turinga kugira ngo twigishanye peut-être je nige canke wige biciye muri commentaire zazindi baza urakuramwo nziza zishobora kugufasha none musi muri mvye karagukurikirana OBD yaniki akamari mufitiye naka kugira ngo akamaro amenye ivyo icyambere bro niba bikenera baragenda tumaze kwivuga mente tuyagira ivyacu bro ariko ni umansiyo OBD ndakubwiye nari ndakubwiye ati OBD ni ikigo cy'igihugu kijejwe wowe ufise indirimbo gendo yandikishe kijeje kwemeza kigira urutonde kijeje kwemeza ni ikigo kicemeza ko indirimbo ari gwawe igura icyo bita certificat de reconnaissance. Okay.
attestation de reconnaissance ufise album urayitwara bakayaregistra ija muri base de données yabo ejo hirya yejo indiri nibatangura kurisha amakori kuma stand kumaki bavuza ububare abase ya stand bane bose amantuze amafaranga bazohereza aho bazi hari ubu babikenera barajayo hari udukora ivyacu tuyaga ivya showbiz vyunguka obedia nta mafaranga yamaye yo kuyivugira ivyayo ni yabikenera bazozana inoti tugire iyo bita campagne de sensibilisation ko mu rugamba rwo gukona Primusic ngo ayifashe mu nzira Landry Promoter caba icitwazo kugira ngo mukonane ubabaza hariya nabo yerekana ivyiza ego Primusic ni gikuri kurayibona kuno munsi kuvitangura uno munsi ukuyibona Primusic wakoze yuko bari kwanwesha inzoga abana ari abana baje gukurikirana bajya ba star none namakosa namakosa kirazeye kazirizwa yuko abana begera n'ahantu inzogiri je nitege kari giki kiriko cyatuma abana aribo baje kuraba Primusic kubera bafasha abarimbye afise babakundwa n'abana uvuze yuko bazanya abartiste bafise abafana bakundwa n'abana apana babana bakundwa n'abana bifise n'umwe muririmbye akundwa n'abo bana ariko n'abakuze bien sûr aboye nibo benshi ariko nabo buyita bakijya warabonye mukamenye bari bimeze kandi harimwe n'abakuze mu rusengero kwa buyengero nta muntu numwe party ari wenyene igihe baza muri Primusic Bujumbura kandi abafana ba Bifesi binywera za Bangara uvuze za Bangara ndakubwire mu bisanzwe urabona Bangara zuzi za mantu zenye za kiki hozagara sana nizo banywa sangisho ryatukuye ndage ni babandi ako Primus biri ku mahera make ujya mose Primus baza ko yotanga pression nka hozagara hakuna urabyumva rero cumise hozagara nka zibiri voilà mu bisanzwe abafana nabo numva benshi urumva nabo kuri yo nimwe nabo sivyo mugabo Primusic mu bisanzwe objective ari kugurisha inzoga ni ku branding inzoga iyo mvuze ati abana no kurajya amacupa yabo zo biri déconseillé ku mwana atarakuza 18 ans biri déconseillé kugira branding inzoga kugurisha inzoga ku mushoferi biriko hajya uravyumva biri déconseillé guha inzoga umugore yibungenze urumva rero ni nko gufata ati ukagenda ku branding inzoga muri maternity muri ukafata umva ibintu bagize ni nko gufata pancarte bayishira ku biro vy'umujenekologe kuri kabine y'umujenekologe ivyo byose nuko hatagiyemwo babandi bafise babafana wumva yuko donc kuba bagiye bagakora ivyo waza ko vyo vyavuye kuki nuko impamvu byagenze ari emission nakoranye na Juste Gaël icyo kibazo nakivuze avuga ati Barudi ni itege yuko izohura nano mariski post yorasabye yuko Big Fizzo na Sadbi botabara navuze ati Big Fizzo na Sadbi Big Fizzo na Sadbi d'abord nambara kurikanye Primusic barimwo bara create vibe ya nyuma ni ya 2019 warabona ko bara create vibe akantu kaga challenge kaba kuburyo abantu n'utaza kuraba n'utaba interesse na Primusic yaza kuraba ati Fizzo yateguye iki Sadbi yateguye iki Mungu bose badugaye kuri stage mufana wa Fizzo avuga ati lazima tuje na fujo kwemeza yari campagne yo kwemezanya urabyumva yari campagne umufana bijya vyabo byo guhuza ntavyakeneye akeneye kumva wiwe yateshe kandi iyo nayo yari intérêt kuri campagne yari yabahaye kiraka niyo mpamvu rero ndakubwira ati bijya byo kwisemba c'est pas bon bijya bya Landry Promoter yagize kubera iyaba urana mu Burundi ngene tumeze ari umuntu avuga uti reka jewe no diri ndayijemwo kugira peut-être idiri kurikira azonyibuke ndamwemeze sivyo ndakubwiye yuko shukurani ya punda ni mateke urabyumva kubera Barudi ngene ikora ifise iyo itanga amasoko sivyo itanga deal kandi wowe nushobora gukorana na Barudi utifitiye imitahe kubera kenshi uri sopa igashobora gukurira nk'inyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri bisigura rero haje umubosi mushasha umuntu mushasha yasindiye isoko niwe acamenye abantu akorana nabo urabyumva dufate nk'ubu urashobora kuvuga uti jewe Landry Promoter ndiko ndapambana kugira Barudi iryoherwe urabyumva
par contre opambana kugira ufise kontra na Bralud aryoherwa bya guha akazi kubera wowe Landry Promoter nta mitahe ikwiye ufise yo gusinya kontra na Bralud. ariko yavuze yuko ari content creator wa Promusic 2023. Oh yareka ivyo bintu content creator ga yakwese yo kontra. Reka ivyo bintu sha content creator. Ariko yerekanye Macho Matata avuga yuko ariho yayikuye Macho Matata arajangaho ubutahe wema entertainment bahaba bakagura utuntu reka ivyo bintu sha. Avuze ko ariyo kontra ya mbere. Kontra ya mbere hehe na showbiz turabizi na nyemwe nga reka ivyo bintu. Bikaba Macho Matata. Reka ivyo bintu. Ariko iganiro rakibonye. Narakibonye. Yerekana ka Macho Matata gutya. Naga telefone gusa kandi nako bamutice. Reka manu urumva enda kwereke bro tubwizanye ukuri. Nsigura ingene ugura Macho Matata ukore 50. Bagwa 50,000. Uduga nambari baduze kangahe? Inshuro ba bifese badoze. Baduga n'abasani. Warigeze ubona Landry postinga ntuzenya? Apostinga audition cyangwa ibiki nibiki abajya bapashiki kuri stage. Hakuna muri audition hariya nibiki. Oya hariya ntibya. Nizo content creator yakreatinze niza. Hari interview nimwe urabona yagiye akagenda gukoresha bajya barenganye akagenda kubabaza mu miryango yabo akagenda kubaza bura matari yuko uwo muririmbyi yarenganye mu ntare we yuko amutse. Kuri ivyo nivyo byari kwerekana yuko ari content creator none izo content reka creatinga zirihe. Ziyaje kuja kuri stage ugafilma shongo ngo kiri kungwa arisha abantu yishe bande. Urabyumva? Impamvu kindayikubwiye iyaba Bralud for real uvuze yuko ubakoreye neza bakongera deal. Bari gutora kandi ivyo na Sadbi kubera ntibarasaza baracyarimwo. Urabyumva? Kandi barabagejeje ku nyungu zabo muri barabagejeje ku nyungu zabo muri 2019. Urabyumva? None no musi Landry ni abageza ku nyungu. Fresh biheze babiheze. Na yambu wana baje batipe muri Bralud ngene bametse. Bo barakudugiriza ibiyo. Wana muri kumwe kuri tele murafurahi sana bana bro vipi propo kwa mingo ngene murabaji bamwe. Wana baje ari ku kazi. Urabyumva? Après Landry kazo telefone akamani nani baje bamere muri Bralud ba Bernice banani. Ni urinde. Urabaza Oleke. Oleke yagiye ngaho yatwetaga na Primustar bamumanitse ku mapankarte kwa gusa igihugu cyose. Hageze Promusic bacha baramukura amageze ara telefone yego cyamubwiye ati bana iyi ni Promusic ese Primustar kuvyo bavyaravuzwe abana wema kuvyo bavyaravuzwe simbizi yuko Big Fizzo na Satbi bashobora kuba batsi miliyoni 30 bivanye na kwa kundi nibazana 10 araza kuhambika abadanser araza kubafungura araza kubaryamika 30 akumva yuko ziza ko musatisfeza abandi nabo mu nyuma warabibonye kuri platform show baranditse yuko bivugwa yuko bo babarondeye ariko bakavuga yuko batazoba hari Fizzo azoba ari muri Europe mugari ngaha pour le moment Sadbi nawe azoba ari mu biteramo ivyo bavuze kimwe twarakibonye Sadbi muri kano kanya barizwe Dubai ariko Big Fizzo ari ngaha murajya makuru yagiye ratangwa ko bavuga ngo urukurukuru niyo nkuru hari ico ba warumvise nk'umwe mu bantu begereye ivyo bisata nyene vy'imyidagaduro yuko vy'ukuri baba baratswe 30 Bralud kabona yuko ari amafaranga menshi. Uko bigenda kose ico kintu no cishura no cishura muri rusangi sivyo uravye equipe bakoranye yakoranye na Promusic muri 2019 presque bose amahera bakoreye ico gihe nayo bokorera. Okay. Promusic ya 2019 yarimwo ndakubwira abantu bari bayirimwo yarimwo Fizzo yarimwo Satbi yarimwo Kentp yarimwo Elare yarimwo jewe yarimwo John bari mu Buganda yarimwo Trabe. Sawa none urabyumva amahera wakoreye kijyagiye urumva nushobora kuyaja munsi bien sûr mbega shanka Elare umuzungurukane mu gihugu cyose kurangara amahera menshi cyane je unzungurukana mu gihugu cyose kurangara tegerezwa kuduva voilà rero niyo mpamvu rero usanga rero pour le moment bacarondera abamake abo nabo mamake nabashaka koresha amafuti niyo mpamvu ubona competition kiraba umengo na kimwe kiriko kiraba nimwe mu bimbaza nga nanje ko atasho mfite negeza kuvyishura je ntavya bindi yavuga ati cyo ndakishura izi ndakikwishura tunangora nayandi nonga simba mwe no kugira ico ndakivuzeko gusa mpamvu ndakivuga ko ni kubera tuko turabwana urugamba kugira habeho ama projet ivyunguka
ama projet culturel ifo yuko aja mu bari muri ico gisata. Imwe nako ndakubwira kare yuko ari abantu batugira mu myanya yacu bagenda kutuvugira. Kandi ico gihe bagacatuvugira ibitari ivyo. Bakatuvugira ibitari ivyo. Je nkanje ejo dernièrement nari mu nama nari nabikubwiye muri Nations Unies. Presque abantu bose bariko bara-intervene. Usanga bahagarara abantu bavuga ibindi bafungwe bagira ikindi bafungwe. Je nahagaze mvuga ati none uwo muntu afungwa mubaje impamvu yabikoze. Okay. Urabyo? Eko nabamona. Mona kigamba ingene yafungishije Bentura. Ora Bentura objectif yuko ari gukora content hamafungwe. Niyo yari target yiwe. Okay. Niyo mpamvu kubwa uvuga yuko Bentura yafunzwe. Niyo yari target yiwe. None ari ngorane si cibe. Wishakira gupfungwa. Ham atamutego mona umuntu agenda arigamba ngo yarafungishije umuntu. Cyo tubona ko mona ari umwana mubi. Afungisha mona ntiyari gufungisha Bentura. Iyi kandi sigisi entertainment. Yari gukora iki nk'umuntu ari. Wowe nasanze yiyandagaza afata yambaye utubindo akipostariya. None Bentura afasha akamupostinga ni bya bindi nyine asanzwe akora. Asanzwe ari Ubwambure Promoter. Asanzwe mu promoter w'Ubwambure. Abavuga kuri kuramwataka. Oya none sivyo. Nakwereka okay. Wewe narishira kuri Instagram yiwe. Uragenda kuri Instagram yiwe urabe. None ninde atazi ko afite tatuwaje y'utunyoni n'uduki. Turi turanu hanyegeje. Twatubonye gute? Peut-être icyamubabaje nuko yafitoye ifoto y'undi muntu atari baragira. Wowe uri promoter w'Ubwambure. Hagiye umumesha akagupromotinga $5 zo gushiramwe boost. Sponsorize amaze ko na post sponsorize. Okay. Sasa Bentura alifanya boost, alifanya promotion. Kubwawe Bentura yataye umutego mona. Oya, umva Bentura yakoze promo. Kubera numva asanzwe promotinga utubindo. Basi biyoroshe basi. Mona ariko ajya nta kabindo kari kariko. Baze ko ari ubusazi. Gushikana naho mona aba brand ambassador wa Cotex. Barabizi neza yuko ni easy. Baiga kugira we brand ambassador. Sasa barabizi neza ni easy. Karafata neza. Nomwe mu influencers bakomeye cyane ubwiye kuraba Instagram yiwe iri hejuru. None okay kugesege aba brand ambassador wa Cotex. Bazogari kubiri. Barabizi yuko ni wewe ni aragashira kiyasa kibyimba. Wewe yambara refresh agafata foto. Biroroshe aragishira ko kujya yambe kaya kabindo kiwe kibyimba kaza yuko ari movie mbe. Ari mbui movie. Tuze gukoresha amajambo. Haba muri commentaire agaca bashiramwa imva ni ya Cotex. Ubyafitaniye ubu ni business bro. Uguhena kwiwe kuramwa deal. Sa ivyo nuguhena kwe nukumwadira. Cotex bayambara kuki? Bayishira kuki? C'est pas tabou bayishira kuki? Cotex bayambara Cotex umbiriza dusigure. Cotex abatayizi ni bwabunuze amaserviette ije abakobwa bakoresha iyo bari mu butinyanka bari mu mihango. Mona ni umubendo ambassador w'ibitambara bashira ku gitsina iyo umukobwa ari mu butinyanka. Kandi umukobwa ari mu butinyanka bafise amagara meza. Kandi umukobwa ari mu butinyanka ni aba hajya urubuto rubaruje gutegura kugira ashobore gusama. Twibuka Bentura yarakoze Photoshop yuko Mona ashobora gusama. Pomo. Hamare umuntu muri deal. Ibyasha ibyunguka ego. Sebe tuve kuri Mona. Kuko nituriko turakora promotion. Ya ntaco nizi mu entertainer urumva niyo mpamvu. Urazi mpamvu yo aho ni entere kuri yo kubera. Uraza ko Gaga azoza kuyaga ibijanye n'ivyo. Gaga indakwereka. Ega na Gaga no attention. Ega Gaga yamuhaye diri Mona kubera yarazi neza yuko Jena ara tuzokucyara tukamuvuka turiko turamugira promo ya gusa. That is why I prefer guheza umu influencer deal. Nabagendare kuri Instagram yiwe. Waze kuko barumva ni kireba bukwe gutahura. Bazi baduha agaciro kubera twebwe aba influencer. Dufise power nini turakora pub y'ikintu meme indirectement mugasanya ikintu kira nka ntabura abantu bangaye no Gaga je nahinzi Mona sinahinda muzigaga gusa hinzi gusa yuko Mona visi diri yambara aha bakamuhemba. Imagine ndagufuka. Oya
Simbizi bro. Twigarukire mu byunguka. Yego. Last time warapostinze Nontro. Soundman uno musi asigaye abarizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahora hano ari kumwe na Kitoko. Ubona yuko friendship ya umengiri hafi cyane kandi sumwe mu bantu bamaze igihe kirekire kandi urona yuko ari umwe mu bantu bariko arashigikira. Hari igikorwa ariko aratunganya. Cyo bari bikiga Simbizi ko merci beaucoup mbazwe kibazo. Nontro yaratanze open beat. Kubera Nontro n'umuntu yamye ashigikira umuziki w'u Burundi cyane gose. Ivyo rero yavuze ati namba bro umve ndakubwira ikintu kimwe cyo kumenya Alain. Abatama bacu abavyeyi bacu barafise ingene bashigikiranye mu bihe byabo. Okay. Sivyo? Uno munsi isi yarahindutse cyane. Hageze ko twebwe dushigikira. Jewe uno munsi ushoboye kuba nk'umuyobozi sivyo urabona nk'ubu ingene icubahiro mukuru w'igihugu wacu mujama wacu agerageza gufata abajene akabashira mu place stratégique cyane kugira haze amaraso mashasha sivyo ivyo iboro biba kugira namba uno munsi sivyo je ndose amahirwe yo kumu directeur ahantu cyangwa ndose amahirwe yo kuronka agafaranga ikintu cya mbere biraryoshe ndiko ndagerageza kuri bajya bakora ivyo nkunda ibyanje okay nkaraba ingene nabone nogira ingene ndabashigikira bakavanga bakaje nabone ku yindi ntamba uko niko bakuru ba niyo betemwe bafatana mu nda niko kera bari bameze bagakwegana kuno munsi biragoye yuko nogenda kubwira umutama ate banda afise projet y'umuziki nuko mereza nga miliyoni nje kuwukora cyangwa miliyoni abuze kabireho ngabo nka Nontro urashobora kubitahura navuga ati nanonsa amahirwe ndi muri Etats-Unis kavuga ati okay ndatanze beat umva uzoyiririmbira ko fresh atapi azorongera ki 500,000 uzobuwa kabiri iraki 3 kandi ibintu biteguye neza bizobera kuri jardina wanashaka leader nije mu propose idambwa ati okay turaba kantu twokora muri sama aseka dutangiye iyo beat kuri YouTube ya Nontro urayitora itelecharge kandi sitegeko ngo uje ngo kuri studio amatelefone afise ubu application bwo kwirecordinga uririmba akaruka bagakunze no office tala bibaye na ngoma upashije mutana akakurikodingira iyo ndirimbo akagoreza ni note yawe kitaye hamagara baririmbyi kuko kano ni kamwe gategezwe kuca kuri Facebook ahagiye atandukanye bipanze gute bo bikora yo bikora uko nyene canke arafisa haca kugira ngo batsindire ayo mafaranga kugira batsindire amafaranga bigenda gute sivyo je navuze ati wewe uratora beat iri kuri YouTube ya Nontro sivyo iri kuri YouTube ya Nontro urayitelecharge hama ukayigira audio kuko urumva ni juste ni challenge sivyo ni ndirimbo ifise umunota urenga uri free uririmba Imana imbere kandi ni mu vyunguka kwa iyo ushize Imana imbere ukora ivyunguka nimburugini yanditse ko Mungu mbele Imana umaze kwishira imbere ucutagata na muntu ngashira Imana imbere usanga boze butagase uravyumva rero inkena plan na icyenda yipanga kwe ari abantu baca bitwaza umuntu abagomba kutudugirako ni beat open Nontro kuva kino mu Burundi n'umuntu yamashigikira numva hari abantu swing ya soundman mugabo yamye ari hafi yari mu gisata cyane cya gospel kuko numwe mu bantu nyene Imana imbere mugabo yamye ari hafi y'abartiste hafi ya bose qu'est-ce qu'on fait je nababwiye ati wowe ico kintu ni wagiposta kuri Facebook yawe impamvu dupefera Facebook ni kubera ni platform ikoreshwa n'abarundi benshi tetugizanye kuri ishire kuri Facebook yawe ico ukora wewe nuntaginge gusa kugira mbone yuko iyo video wayikoze sindakubwira ati ngo nuhindungikire jewe ashobora kuba nk'amanyanga ugasanga nka mu boostingira nka gikino wewe gusa ipostingi wawe hama ukorera n'igenge ryawe okay urabyumva hama umuntu ibiharura umuntu abavyibonera ingene bimeze ikigira kabiri nuko umunsi w'urubanza hazuba hariho jury igizwe na Joel na Jendo bandimwo nundi muvandimwe zashobora kuba wewe Landry Promoter bagaeri wari wese tu mugabo Joel wari tari kubera beat niyo Joel yayikoze ategeza kuba hari kugira azokumvirize yuko ibintu ari amavuta ibyo yawe metre muveni wazoyikwiye ibyo bintu by'amateka fresh sa urubanza ruri underground mugabo ruryoshe rugiye kubera he neza neza kuri 20 November haga nyene bari noje basinye ama contrat haga nyene okay SIMBIZI je nibaza yuko
nagushimiye oya ntoshimira nakubwiye yuko urugamba ndimwe rukora barisi umviriza wowe ubwo mugende utabona yuko urugamba umviriza twatanguje umugambi ubu hari umugambi witwa Mubambe sivyo okay umugambi Mubambe n'umugambi dukora ivyunguka okay iyo tubonye umuntu aza guhungabanya ivyunguka by'abene gihugu cha tumukona sivyo okay nabonye ko abantu barimba amakaroke batari muri karaoke bose babirukanye muri Primusic Nzi ko ibintu byaho kimbatse harabavuze ko hakoreshejwe amafaranga oya abamakaroke nabonye ko babirukanye bakidoga Jolis Jessing aririmba muri arena aridoga cyane yuko muri Primusic harimo amanyanga kandi adakoso bitazopfa na amanyanga ubu rero ivyo biri ko amanyanga yo niko ndagwaye ko bajaji bashobora kuba bahabwa amahera kugira eka yumvirize ndakubwire ale Jolis ni tumuzi n'ahemba muri arena nije muntu wa mbere nabapostinze mu Kirundo okay ni murare mama abantu bakarengana ati Primusic si yabo kwera bandabazi Primusic igizwe n'ibice bitatu okay uzotana Primusic tuzomuhereza Brarudi twebwe Brarudi ibi ndabivuze biri kuri site ya Brarudi uzotwara Primusic tuzomufasha coaching aba coach bamajwi nesi bajori none bazoza kukocha siwe bahinga mu majwi none umukocha agiye mu kibuga bice bigenda gute ategezwe kuca tsinda sa yotegezwe kuca tsinda ntawo mu byo we nibaza gutsinda sibyiwe ari inza jayo ujya mu kocha yo hava ca tsinda bandi umviriza ujya mu kocha urumva Primusic ikwemerera kuzokurondera umukocha ikagufasha kugushira muri monde ya divertissement Jolis ayirimwo nayirimwo hayirimo sa none producer kimufasha iki kandi ayirimo kandi ni ibintu bitatu baguha frambu zo gukora zo kukugeza ku ndoto zawe izo ndoto ni za muziki apana babandi bafata amafaranga bagaca bagenda kwigamo muri Chypre apana babandi baronka amafaranga baca bagenda kugura amabati ariko amafaranga yateterera ko zarafise album kuri digital namuvuze ryari jero hana muza mukwegera abantu ariko ne mu artiste yatsinze Primusic acaja kwiga none ari aheruka guheza muri Chypre none umuziki uri ko bakoze album biroroshe bibaze Boris Tetero yaje ari akabamba kibere yawe bibaze Boris barayimufashije monde ya divertissement ariko ne wapostinze video ngo ngiki cyatuma Primusic mugabo bana ure dukeneye abaririmbye bazokora ari kindi nahanuye Brarudi narabwiye ati abo bantu bagiye abantu bagwa bamanyanga nabo ba Jolis n'abantu kubera hajya abakora umviriza igiturire cya mbere kibaho ku isi nzima ni cya influence man igiturire cya influence kirakaze wewe ndwarugira jewe dufate nk'upa example wakoze amadega okay ugeze imbere yo mu rubanza kuko usanga umuntu agomba gucira urubanza ni jewe se mavumba Chamanza nkashira akaguru mu ikoma. Tuvuga ati ni se mavumba ari hayi. Kwanza muri senare kwanza ucuza kwanza mitano kwanza. Ana bro. Yo ni corruption kwanza ya mbere. Kwanza gakarekera mama pembe. None gasha wewe ugiye muri Primusic. Chance kori ndafisa ka video nafashe ya kori bari kwaririmba. Kori numucamanza muri Primusic. Chance baririmbana muri ngo live. Wewe none d'abord akoli ishinjira jewe ndagusanze turi muri senare bebe mucamanza mba nabishe nigo nabishe shinja byanse mugayisha mbere mba what's up bro bisigwa rero iyo corruption ya mbere muri Primusic ni yakenewe abantu bazi Shofani n'umuvuzi mwiza none karaoke Shofani arazwi cyane akamwe wa guitariste bakomeye kandi ari mu bibanza by'imbere avugiriza zanzi aragowe kandi ari mu bibanza by'imbere niyo avugira aratahuyo ari mu bibanza by'imbere ndakurahiye arataha umviriza ndo baruiga ndabigusabye mpa liste y'abantu bose uzi baririmba muri karaoke je ndabakuzemo Para Primusic sigo basa none bavuze katawashe ufise bwo no je ndi mu influencer ndazi ivyanje nkora ariko nta numwe baririmba na hayi kakaye nisikirize bagiye abafu ba Shofani kenshi ntibamenyekana ko baba bari inyuma ariko no muvuzi wese umuririmbye hariya muri karaoke yakagirika arataha yarimvye muri Primusic hariya ntavuza arataha arataha nambari none aririmbye neza akaba afise amanota yo gupasa oya ikibazo none ama Brarudi kimufashiki
none Braludi kuzo gufasha coaching asanzwe ari umukoci none no munsi ijo yaragiye muri Primusic ko atana rimwe turumva aririmbye ari muri mode ya divertissement none asaza gukora iki asanzwe zamusoma amategeko sama candidature yose batora niyo mpamvu okay orega arasumba kuririmba andi mwake nta na gato none ko yamuko orega yamusumba ijandi mwake na dramati yaravuyemo kandi areka byifata ngo neza voilà muga uribuka yuko vya Primusic naguma mbaza Beri imizi ati mbwira ivyo bintu nge byari byo nagiye kubimenya mu nyuma cyangwa ngo urugamba rwo kugokuramwe abantu no umustar uyazwa hariya uno umustar muri za karaoke na hariya n'aba festival abene gigwe ntibamuzi okay rero hari ama competition mu bisanzwe zijya competition kujya tetero elle venait de nulle part nta muntu umwe yaramuzi nanje bwaro bwa mbere ndamubona murundi kazi yaje yambere n'inguturiyo nzimwe ndende naho natwaye tuzi mugabo talayi yiwe fresh ucura twereka muri audition ngene byari bimeze araririmba gushika bamusubirisha ni yabajya bajya kubera afise tala mugana hari garo nka mahigwe nta bende izwi ikomeye yo mu gisagara ararimbiramwo nakabare gakomeye aba detecte sivyo kuko ajya matala n'abadapashiji ubu barebura batora bakagenda kuzabaragira ama piano bar n'ibiki amafaranga kinji yose n'amadili urabyo rero Primusic ni kigufasha okay rero ugiye byose ubifise n'ubukwiye kwakirwa cuguma apart urabyumva ariyo mpamvu rero no munsi urugamba turimwo impamvu iyo point tutegereza kwishimangirako ni kugira abantu bazana ama projet mwe nayo azoze akogwa uko yanditswe kubwa Simbizi Braludi mu gisata cyayo cha Primus ariyo Primusic mu byo ikwiye kuraba irakwiye kwangira kwandika mwiyandikwa irakwiye kwankira abantu basanzwe bari mu gisata cy'imyidagaduro ego abantu ihiganwa rikagenda riguhanye ni civugo cyayo Bona mvuga ati jewe nje kugufasha kugira ndagushire ndaguhuze na bala okay dufate nk'ubu we turazi naye hari umuntu waza kubwira ati nje kugufasha genda guhuze na ale muganda za abantu benshi bifuza guhura nawe none nk'ubu ngize competition ati nkeneye competition iyi competition umuntu azo wa mbere nzo muhuza na ale nkaca mbona mbasharaje kwiyandikisha ati iyi competition nzo guhuza na ale cyenda guhereza imiliyoni 30 Mocha mukubitwa n'amafoto 10 na ala ukacibona oya nzoba huza na ale igenge ry'abantu nkaca mbona mbasharaje nkaca mbona tieri nkaca mbona mbasha sate araje tieri sate araje nkaca mbona satubi en personne araje kwera yumvise gusa frambo hama ujya mwandika akavuga ati none si competition gusa me amateke avuga ati mu mateke kujya yandika avuga ati wena mbasha sate wenda kudwazanye na ale Gagasore azanye nale oya wewe nukuruka imana kucubahiro cyanyu nuko imana sindabanemerewe nemerewe niko Braludi ari kwiye kubigenza si Braludi bajya bandika numva babaki gushira muri rigere ko Braludi vuga yuko je nzoguhuza ku inoti yanje nzoguhuza nale igaye Braludi yo yemere ifise inoti ifise frambo nzoguhuza nale ariko ngo bipfira mu wa commissionaire Voilà numva nabajya bandika niko bimeze mu bisazo nka hajya bajya bandika babakwiye kudutora twebwe abasani bose tubazi izo twatwice hajya mu kwandika mugana nje maguru sanze kwandika ngo usanga umuntu yandika ngo ibihumbi 10 je kugenze kwandika abantu navuga ati ni Braludi ku munsi bazomba 200 cenandika cuguza fois 18 ku munsi uzoma 200 nze nije ndabazi okay ati kwera mbonye umuntu nteye amakenga harabaja uvuza gitari cyane uragira amabavu vuga ati ntegeza kuba mfise uburere telefone ati umujama nta navugiriza yo mu Kirundo nta navugiriza ngato ari mworazo yawe utaha bamwe okay bamwe Brown baravanga bakenda kwiyandikisha mu Kirundo mucangutse Simbizi ni nakaryo keza buriko burira kuri ico kintu bakolira abantu zenya n'abantu zenge koli bajya bacamanza bajya bajure bo vraiment nta ngorane baba bafise no kuri koza sijyabo bipfira kuba bandika okay abajure bobo nta ngorane bipfira kuba bandika aho rero bica biza kutwicira umuziki nigihe abapeti bato baza gusumba bajya ba protozi harumwe mu bantu bica bitwicira isana mu bantu bakaze cyane aduza amajwi kandi inde
yitwa nde irindi arimo mu barenganya arimba wahe wa mpito mu kibitoki wacu Eric Mwerumonge Golden ndamuzi n'umunyarutana ndamuzi ugari muri monde nawe aravye nabarataha nize ndamumenya gashaho gaje teka abazotaha ni benshi wewe ndabwite turiya tugenishira hamwe twari umuntu je ntazobona umuntu atari tetero hano mwere amunzi pri musique baje bazohera kopase banga kakae yambere twera rico nima mubona ivyo bikompetition atarakinye bidufasha kubera baronka amahera bagaca umwe icambere bacagura akaduga nka matabaro bacagura akaduga ico gihe en plus ya competition y'abarundi matabaro n'umunyekongo none hari muri Canada nyaga ivy'abarefije tuvugisha ukuri bro karakara yagiye muri nani yageze mu Marekani yagiye gute nawe usanga ufise ngaka refije ngaho zawita ngo rindo warugira aje numva uri muri Etats-Unis wagiye mu y'abarefije nzobwa ati barabro niko muhinga kumbu gasogwe bwi Sabiyezi clan yawe clan yawe umuryango wawe nsendage umuryango n'we muri Kongo turangiza ikiganiro abatsindagire nanje abanyoni tumenyane kandi ikindi aco bomenya nuko nta mugambi numwe mwiza dufitiye abazoza bitambika imbere y'inyungu z'imyidagaduro nta satani uzo kwitambika imbere y'inyungu y'inyungu zabene gihugu azobasa no wanyegeje inoti mu nzu mimi kushukuru sana bro